kwigenekezo rya 80 umwaka wa 2025 umugambi wa leta wihuta wo guteza imbere igitegwa c'ikigori n'umuceri mu Burundi ufashwe mu mugongo ni banki ya Afrika ijejwe iterambere ufatikanije n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ndetse n'abajejwe intwaro waratanguje icese igikorwa cyo kwimbura ibigori vyatewe mu myonga itandukanye biciye mu kuvomera mu gihe cici. Ico gikorwa kikaba catangurijwe mu mwonga wa Gasambi muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Ico gikorwa caciye kibandaniriza no mu yandi makomine agize iyo ntara. Umuhuza bikorwa w'umugambi wihuta wo guteza imbere igitegwa c'ikigori n'umuceri ari kumwe n'umuyobozi uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara Kayanza uwaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi nabo mu ntwaro baciye basoroma ibigori biteye igomwe kuko barimyi bateye imbuto nziza yimbuka yatanzwe n'uwo mugambi. Kakaba rero karakanyamuneza ku barimyi barimiye muri uwo mwonga na cyane ko bashira hamwe indimiro bakarimira rimwe bagaterera rimwe bagasarurira rimwe. Maria Rosa n'umurimyi w'ibigori akavuga ko uwo mugambi waje hageze kuko ngo umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Jewe narasaruye ibigori nsaruye ibigori ndavyitondera ndabihungura ndavyanikira neza nabishoye kuri Anagesa. Je ndavyo mahera narose amahera mpita n'umwana kiri muto aza kumparurira. Jewe ntari gushobora guharura. Mbandanya nshimira uwo mugambi uzubandanye udufasha kuko aho biziye je naje ndumunyokuru ubu namaze kumenya gutera ku murongo namaze kumenya gutera ibigori bibiri bitatu bisahuranwa umwavu ugasanga ntibyakunze ubu nsaruye nishimirije muze muhore muraduhiza imbuto nako twahatswe kubura umwavu ifumbire twaribaye ko abanyagihugu barashiririye ku kigori iyo wari uri hose barawuhize barashira ku ibi bigori kugira bibi bigori byiza cyane no muhira bamwe bateye naho ikirere cyatugendeye nabi ibigori biriho kandi nkabasaba yuko hageze ko turimo ibi bigori muduhe imbuto ku mwanya ibi bigori muduhe umwavu kubishirako ku mwanya kuko ibi bigori byaduteje imbere aha muri komine Muhanga zone Mubogora byaduteje imbere naje ndumunyokuru hageze ko nsarura ibigori ndishigikira kuko nkoresha abakozi. Minani Roza n'umukenyezi arimira ibigori ku mwonga Gasambi avuga ko kuva atanguye gutera ibigori bahabwa n'uwo mugambi bashoboye kwikenura mu rugo. Ubu jewe n'ukuri mu muryango wanje sinidoga kuva rutanguriye gutera iki kigori mwaturungikiye munzi wanje abana baramerewe neza kuko ndimbura nyene amagunira kwiye hanyuma nyene tukabivugana n'uwo muhira tugashora ibigori mfatiye nko mu mwaka uheze twaragurishije nyene ibigori bibereye hanyuma nyene turavugana ikibazo c'amafaranga kungene yogenda ica turagenda mu isoko tugura impene zibiri tuzanye izo mpene zibiri nyene turazitunga hanyuma nyene turongereza ko ayandi mafaranga yo mu yindi myonga y'ibigori nyene twaciye turonka karusho gashumbirije mu muryango abana nyene baca bararyoherwa baramererwa neza naco gituma rero n'ubundi tubandanya dusaba yuko uwo mugambi wacu wo kwama utera imbere tukaguma turonka ibi bigori tukaguma nyene tumererwa neza mu muryango. No kumwonga Nkokoma muri komine Butaganzwa imirima y'ibigori yatewe ishigikiwe n'umugambi wihuta wo guteza imbere igitegwa c'ikigori n'umuceri ikabisa neza cyane umwimbuka bari mwiza. Uwo mugambi nyene ukabutanga imbuto y'ibigori kuba arimyi bayitera ku mitumba bagiye hamwe abene gihugu bakaba baritavye umugambi wo gushira amatongo hamwe ku mitumba babako aho ni nko kumusema muri Butaganzwa. Ico gikorwa bakibandana mu mwonga Nyawisesera muri komine ya Matongo naho nyene hakaba hari imirima iteye igomwe y'ibigori. Deus Ndayisaba yarimiye ibigori ku mwonga Nkokoma ku rubibe rwa Rango na Butaganzwa avuga ko umuntu atitavye uwo mugambi atubitse umukanda agasaba ko boza bararonswa ifumbire kare n'imbuto ku buryo butavuna. Ndashima kuko ibintu ni vyiza aha hantu murabona hameze neza kandi n'ahandi hose hameze uko sijeje nyene n'ukuri imirimo imeze neza
turamaze kubona akarusho gose gasumba imisigati yari ngaha kuko aha hantu uyu mwaba mutemye ko ibigori ku misigati bampa 150 ariko ubu ku bigori nka 300 nzoyakurayo nico noshimira rero umwumbi w'ibigori urasomba umisigati uyu mugambi ndagusaba gose ko uraduha imbuto nziza irobanuye hakiri kare uwo mwimbu turagiye tuvyanikire hanyuma umunwa ufungure n'umufuko ronka amafaranga jewe ku ruhande rw'iwanje jewe ndimenya jewe mwimbu ndawufata neza kuko sinoza gusesagura hanyuma nkazogira gute kamama ndabanza nkitunganya mu byo mu rugo kuko umuntu atari mu umugambi ubu aratubitsa umukanda ariko nk'ubu jewe ubu ndiyumva amahoro ndiyumva ko nsaruye neza kandi nk'ubu n'inyota ninanke kubyo mbona ivyo bintu bimeze gutyo no muri komine ya Kabarore aho umugambi wihuta guteza imbere ikigori n'umuceri watanze imbuto y'ibigori imirimo irateye igomwe aho ni nko kuruzi Kayave mustanteri wa komine Kabarore agakengurukira leta ko yitwararika umurimyi agasaba ko iyo mbuto y'ibigori yoguma iboneka kugira biteze imbere bashike no kumbona kazoza y'igihugu yo mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 rero abene gihugu b'Ikabarore barakuye amaboko mu mpuzu bararima na cyane rero ko n'uyu mugambi wa leta waje ubunganira utwunganira kugira ngo turonke imbuto tutarinze kuvunika muraza kubona no mu bindi bipande mu bindi mitumba muraza kubona yuko hariyo ibigori bisa neza imirima y'ibigori shimishije by'ukuri izotanga umusaruro umeze neza none rero nongere mvuge nti bene gihugu bo muri komine ya Kabarore bene gihugu bamwavuye muri komine Kayanza muri ngaha mwongere mumfashe tukomera amashi menshi leta yoyo yatwimviriye ikaturonsa imbuto tutarinza kuvunika tutarinze gutama tukomera amashi menshi ariko kandi nimwasubira inyuma bivanye no komuza kubona imirima izo bimeze mutse mwongere mutuvugire no kuyindirima muze mwongere mutuvugire turonke imbuto kugira ngo abene gihugu babandanye biteza imbere tubandanye twiteza imbere kugira ngo koko dushike kuri yambona kazoza 2040 2060 twaravyiteguriye ko ntidushobora kuzoshika kuri yambona kazoza tutakuye amaboko mu mpuzu tudakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu miryango tudakora n'ibikorwa byo guteza imbere igihugu kugira ngo umene gihugu wese azogere kiriya gihe uwari we wese ashobora kwigaburira ashobora kuronka ibyo ashora hirya no hino ku mutumba Songore abarimyi bakaba barijukiye kurima ibigori aho ndetse babitera no kwisi y'amabuye bakagerageza kurondera ivu hirya no hino bagatera ibigori bigakura neza bigatanga umwimbu umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kayanza Adela Niyonsaba arashimishwa n'umwimbu w'ibigori wabonetse mu ntara yose y'uburimyi arongoye akavuga ko ikijanye n'ifumbire hamwe n'ibivomezo ariko aragerageza kudodora hirya no hino ngo bizoze biraboneka hakiri kare twebwe rero ku ruhande rw'iwacu nuko dushima cyane bwa mbere ubufasha bwa leta bucije mugambi wayo wihuta baje gufasha guteza imbere uburimyi cyane giterwa c'ikigori ko byadufashije kuronka imbuto duha abene gihugu haba mu mwonga hamwe no ku mutumba nivyo naho itakwiye mugo byarafashije cyane kuko vyaje biza bisahiriza bimwe ngaha mukandukoresha mwe byo twasize amatongo hamwe dihibiriza abarimyi kurimira rimwe guterera rimwe kubagarira rimwe kugwaniriza ivyononye hamwe n'ingwara rimwe cyo kimwe no kugwanya kumbura abantu boza konona imirima hama bagasoromera rimwe ko vyatumye heshi duterera rimwe bituma n'umwimbi wiyongera rero twarashimye cyane bwa mbere abashitsi batugendeye twadushima nuko twabonye umwimbu wifashe dushima n'ukuntu imirima twabonye yifashe aho twaciye hose muri no misi ibiri mwijambo giwe Zenon Sananikiye umuhuza bikorwa w'umugambi wihuta wo guteza imbere igiterwa c'ikigori n'umuceri yarashimye ko ihangiro bari bihaye muri uwo mugambi bawushitseko nk'uko ibiharuro bivyerekana ihangiro twari dufise kwari ukuronka amatoni y'ibigori ashobora kudufasha gushikira amahegitari 27 n'ibice 56 ibihumbi 27 si makeyi mugabo
twebwe tumaze kwegera abarimyi dusanzwe dushigikiye baravyumvise nkama. Hanyuma igice ca mbere kwabaye kubegereza hamwe amatoni 571 n'ibice 686 barabitera mu ntara zose ni intara ya Kayanza irimwo. Hanyuma kubera nyene yuko mwimbu wa mbere wabaye mwiza cyane, hanyuma n'amafaranga akaba yarasigaye, twasabye uruhushi Banki ya Afrika y'iterambere kugira itwemerere tubandanye. Bacara bayitwemerera, ico gice gisigaye nico c'amafaranga yarasigaye yaciye avyazwamwo amatoni 240. Ni nayo rero buye turiko turaraba uwo musaruro wayo. Vyose hamwe ku matoni 90,000 yari yitezwe, tumaze gushikira amatoni 96,000. Amatoni 96,000 munumva yuko aramaze kurenga amatoni 90,000. Cha tuvuga tuti rero twararengeje, turamaze kurenza 100%. Ivyo rero cha tuvuga tumimbu wagenze neza kandi hangiro twararishikiriye. Uwo mugambi wa leta wihuta wo guteza imbere ikigori n'umuceri ukaba uzorangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ni mu gihe wari watanguye gukora ku mugaragaro mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2022.